Isengero hano inyantore twazindutse dufise umunsi mukuru w'umubatizo aho habatijwe bashasha bahindukiriye Yesu 15 n'abandi 9 bakiriwe. Iri sengero muri rusange mu buryo bw'impwemu turabona ririko riratera rikura rije imbere kandi abantu barakira ubutumwa bwiza. Uko twagiye turavyumva iki kibanza cabonetse mu mwaka w'1939 kandi hatangiye gusengerwa ari ishuri rimwe mu mashuri yakukira ububwiriza bwo mu Nyange nabwo bwakukira ishengero ry'Irubura aho hari mu mwaka w'1941. Ego ku ikibanza cabonetse muri yo mwaka w'1939 ariko iri shengero ryagiye kuba ishengero ryigenga mu 1987 niho byabaye ishengero ryigenga. Imbere yaho rero iri shuri ryakukira ishengero ryo mu Nyange hanyuma ni muri ico gihe rero mu 1987 ryitwa ishengero mugabo izina ryari mu Nyange. Ni kuvuga rero mu Nyange ishengero ryo mu Nyange ryikukiye ryaciye rirangurira imirimo ijanye n'ishengero ryikukiye hano inyantore kuva mu 1987 gushika mu mwaka w'2018. Ego kuko inyantore kugira yigenge ribishengero bitangiye mu 2018 ariko imbere yaho ryitwa mu Nyange riyoboye amashuri yose yakukira mu Nyange mugabo agatwarirwa hano inyantore. Jewe naje kurongora iri shengero kuva mu 1999 mu kwezi kw'icumi kandi ico gihe ishengero ryari rigizwe n'iri shuri ry'inyantore, ishuri ry'Inyange, Impige, Icendajuru, mu Nyange na Bigera. Mu nyuma tuza kugura ibindi bibanza twubaka ishuri ryo ku Kanyaru, tugura ishuri rya Mparamirundi. Ego nayo mashuri yakomotse hano iri shengero ry'inyantore rirakora ubwa mbere ibikorwa ahubwo vy'iterambere ry'igihugu kuko ryarashoboye gufasha kugira ngo haboneke amashuri kuri uyu mutumba rikorerako. Amashuri y'intango murayabona hajya hepfo byarashoboye gufasha kugira ngo haboneke ivuriro abene gihugu baronke aho bashobora kwivuza. Byarashoboye gufasha kugira ngo haboneke amazi meza, turafise amazi hajya aduzwa n'ipompo kugira ngo afashe ivuriro kuronka amazi, amashuri aronka amazi, ishengero turonka amazi meza. Ibyo bikorwa rero vyakozwe n'ishengero niryo rifise uruhara runini naho ryagiye rifatanya n'igihugu na leta. Hanyuma mu bijanye no kwiteza imbere kw'ishengero ubwaryo dufise uburimyi bw'ikawa hano ku kibanza c'ishengero kandi dufise n'ubworozi bw'ibitungwa bitandukanye cyane cyane bifasha bamwe mu basengera hano nabo mu kibano bafise ibitungwa by'ubworozi bw'impene, ingurube, intama n'inka ariko nta rudandazwa dukora. Ibikorwa birahari ntiturakwiza kuko ivyo dufise twafashije mu iterambere rusange ry'igihugu kugira ngo ishengero mu kibano bashobore kubona yuko ari ishengero ryaje bikenewe ritavuga ubutumwa bwiza ariko ryitayeho n'amagara y'abantu, ryitayeho n'indero mu kugwiza ubumenyi mu mashuri. Rero ibindi bijanye n'ivya kazoza twiyumvira gukora nuko twari dufise umugambi wo kuzana mure kuko dufise umugambi wo kongera kwinstara ibijanye n'ayo mapano bizotanga umuyaga nkuba ngaho kwivuriro bashaka gukoresha bukwiye. Hama rero ishengero naryo rice ritangira gukora iho by'iterambere bizoba bijanye no gukoresha amamure no gusudira. Iri vuriro hano kw'ishengero twatanze ikibanza haza abagira neza bagomba gufasha leta bararyubaka. Hanyuma rero twagiye dukurikirana ko turafise impapuro zerekana yuko ryubatswe mu kibanza c'ishengero turiko tukurikirana muri kazoza ingene rizoba mu minwe y'ishengero tumaze kuvyumvikanako na leta.
turiko turabikurikirana ariko leta turiko turaganira nayo nizofata ingingo yo kwidushikiriza mugabo naho izo bitaradushikiriza tube tuguma dukora ibikorwa byo gufasha kugira ngo leta ibone yuko twitwararitse igira ivuriro kuko duherutse no kuzana ikoresho bimwe birimwo ibitanda 15 n'amamatera yavyo n'amashuka bikwiye kuzofasha abaza kwitura iri vuriro kwivuza byavuye mu gihugu ca Denmark. Rero nibaza yuko n'aya mazi twayasize hano kugira ngo iri vuriro rironka amazi. Nico gituma dufise n'uwo mugambi wo kongera gutanga umuriro uvuye kuri izi ino bakunda kubita ngo ni mirasire ko batwegereye igihugu cy'u Rwanda nayo izofasha kugira ngo mu ivuriro nyene haboneke amatara ku murango no mwijoro ibikorwa bishobore kugenda neza. Uko turiko turakorana na leta rero ibonye akigoroje ufise n'umwitwarariko nizera yuko abanyeshengero hano barabikora bikunze. Kandi n'abene igihugu tubana hano ku mutumba nabo barabikora kuko mu gihe twari ko turubaka ishuri ry'intango hajya hepfo abantu bose abajeje intwaro hano ku mutumba barararitse abene igihugu baragenda kwikorera amatafari twaye twaturije ku mwonga barayadugana bashikana ku kibanza ibikorwa biratangura. Rero ibijana no gukoresha amaboko no gutanga uburyo abanyeshengero hano barabikora gose. Twebwe ico twosaba bariko baratwumviriza ubwa mbere nuko bodusengera kugira ngo dukomeze kugira ivyumviro birashe. Ibijanye n'ivyo bodushigikiramwe navyo turiko turavugana n'abatandukanye mu bantu bafise ubumenyi butandukanye mu bijana n'inyubako mu bijana n'iterambere rusangi kugira ngo twigire hamwe umugambi tworangura dufatanije turi hamwe dushize inguvu hamwe uzogira akamaro atari wa wundi umuntu yiyumvira ari umwe yawushikana ugaca usambuka. Ariko kubijanye n'amakungu cyane twebwe dukunze gukorana n'abadanwa gusumba nibo badufashije kugira ngo turonke ivyo bikoresho by'ivuriro canke turonke aya mazi nibo bazodufasha kugira ngo turonke nayo matara yo gukoresha hano ku ivuriro. Ibisigaye ubwa mbere turabona yuko turakwiye kubanza kurangiza neza kubaka iri shuri ry'intango hano rigeze mu mwaka wa 6 turacafise ibikorwa byo kugira ngo tubanze tushikane mu mwaka w'9 tuzokuyumvira ngeze dusubira kubandanya rero ibindi ari uko ishuri ribanze kushikana mu mwaka w'9 ribe ishuri shingiro niho tuzokuyumvira rero ikindi gikorwa cy'iterambere dushobora kurangurira hamwe n'abandi. Uwo dushikikira rero niwo dufasha mu buryo no kuyungunganya kugira ngo dushobore kubaka ibyo bindi birasi bitatu bikenewe. Cyo kintu cyambere nobwira abantu bariko baratwumva na cyane abo tubana hano ku mutumba canke muri zone yacu nuko ubu dufise umugambi PEMEC wigisha ibijanye n'ishengero rihindutse rigahindura ikibano. Ubwa mbere jewe mbona yuko abo duhana imbibe canke tubana hano baba abanyeshengero batandukanye baba bene gihugu boza bagasangira natwe izo nyigisho z'ishengero rihindutse rigahindura ikibano hanyuma ibikorwa tuja gukora tumaze kuva muri izo nyigisho duca dukora ibikorwa twubakiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero niryo tuya twishimikiza baje tugasangira izo nyigisho turabateye akamo turabatumiye izo nyigisho twese hamwe zoca zidufasha gushika ku iterambere ryuzuye. Iterambere ryuzuye n'umugambi witwa PEMEC mu Kirundi dukunda gukoresha ijambo rivuga ngo ishengero rihindutse rigahindura ikibano. Murakoze natwe turabashimiye.